Ndabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu ndero mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ari karavugwa ijya n'ino hatandukanye. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri n'iteka n'umunezero ntangare byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mu bihugu bibanyi abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru menshi cyane, amakuru yihuta cyane, amakuru ahambaye, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri irigenekerezo rya 21 ruheshi uyu mwaka wa 2025 amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe umuvugizi w'igisirikare mu gihe umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Nkurikiye yari yitavye inama ijejwe y'umutekano ngaha Igitega. Biravuga ko yobahuye n'isanganya rikomeye cyane ndetse binavuga ko imodoka yari mureruye yobahuye n'isanganya rikomeye. Turaza kugaruka mu makuru y'uburyo bw'idonido tuze kurabira hamwe ico bagiteye iyo sanganya ndetse n'imvano iyo sanganya. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi turabire hamwe kuri ko biravugwa ngaha mu mukuru wa politike Igitega mu gihe hari igikorane kiriko kirabera kuri stade Intwari Ingoma ngaha Igitega, ikaba ari igikorane c'umukuru w'igihugu aho rero ari amasengesho ngo yo guhimbaza imyaka 5 iheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arongora Uburundi cyangwa se ari mu mabanga yo kurongora Uburundi. Turaza kurabira hamwe ibiriko biravugirwa muri ico gikorane. Turaza kandi ku buryo bw'idonido kunyarukira kubiriko biravugwa mu gipolisi cy'u Burundi aho rero nyuma y'amatora yabaye kwigenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka wa 2025 akaba ari amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Akaba rero ari amatora bivuga ko yoba yarabayemwo utunenge twishi cyane ndetse abapolisi kuri ubu bariko baridoga. Abapolisi bari bahawe akazi ko bagomba gucungera umutekano kandi ngo bagombwaga guhabwa udufaranga, ariko ngo nyuma yuko amatora heze bararindiriye barabura. Bakaba rero bariko baridoga bavuga ko ubusuma bwabaye mu matora bwabandanirije no kuri utwo duhera bari bemerewe ko bazohabwa. Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tubibashikirize uko bimeze. Turaza kubaha intahe za bamwe mu bapolisi twaganiriye ibyo badushikirije, byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero nsubire mbahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira dutere ku biriko biravugwa mu gipolisi cy'u Burundi aho rero umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kuri ubu ngubu yobahuye n'isanganya rikomeye ndetse binavuga ko yoba aciye anyarukanwa kwa muganga kugira ngo barabire hamwe uko amagara yiwe ameze. Ivyo bibaye mu gihe yari afashe umuduga umurerura umushikana ngaha Igitega aho yari yitabiriye inama y'umutekano, ikaba ari inama yagira irabira hamwe ukungera umutekano wo ngaha mu Burundi uhagaze ndetse aho yagira ahure n'izindi ndongozi zikomakomeye. Rero aciye ahura n'isanganya rikomeye. Kuri ubu rero amatohoza aratanguye kugira ngo hamenyekane ico bagiteye iyo sanganya y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Nkurikiye. Naho ku munsi w'ejo wa 5 niwo munsi wari ugira wa kabiri mu minsi 3 yateguwe y'amasengesho y'umushimira Imana, aho ayo masengesho yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ariko abera mu ntara ya Gitega ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Stade Ingoma imbere y'umutaga. Ku munsi w'ejo harashoboye gutunganywa inyigisho zerekeye indongozi. Umukozi w'Imana Apotre Deogratias Nshimirimana yarashoboye gutanga inyigisho ku burongozi busanzwe bukorera abarundi. Muri izo nyigisho nyene akaba yamenyesheje ko ico Imana ishaka, akaba yavuze ko Imana ishaka
ko indongozi ziyobora abantu bari mu ubushobozi bw'uhoraho ndetse no gukorera abo baserukira ku neza yabo ataco barinze kubasaba. Deogratias akaba kandi yaciye abandanya amenyesha ko kuba umurongozi ukorera abandi ugashira imbere ugukorera hamwe ndetse no kwitwararika abo mukorana, ngo nayo umukoresha we akitwararika abo akoresha. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nyigisho yatanze nawe akaba yashinze intahe ku vyagiye biramushikira mu myaka 5 amaze ayobora Burundi. Akaba kandi yaciye asaba indongozi ngo zakora ku neza y'abenegihugu ndetse ngo kuko ngo yasanze hari indongozi zishaka gukora ku neza yabo zijejwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba kandi yaciye amenyesha ko atazokwihanganira uwo wese atazoba ashaka gukora ku neza y'abenegihugu. Tunyarukiye mu gipolisi c'u Burundi kandi amarira y'abapolisi ku dufaranga bakoreye ku munsi w'amatora. Abapolisi b'igihugu bari mu myidogo idasanzwe, amafaranga bari bandikiwe ku munsi w'amatora yaragabanijwe, ikigetse ko bamwe ntayo barabona, bararira batagira uwo bayaha. None bwoba ari ubusuma bwateguwe n'abategetsi barongoye abapolisi. Umve namwe nk'ubu nk'uko biri buri gihe habaye amatora mu gihugu, haba amafaranga ava muri seni aba agenewe abapolisi mu bikorwa baba bajejwe harimo no gucungera umutekano. Nk'uko biri mu matohoza yacu, mu matora aheruka kuwa 5 ruheshi y'umwaka, amafaranga y'abo bapolisi yarategekanijwe uko akurikira: officier general yagomba guhabwa 2250 y'amarundi, naho officier de police agahabwa 2050, sous officier de police agahabwa 2030, catégorie d'agent agahabwa 20,000. Nayo amafaranga amaze gushika mu gipolisi abategetsi vyaranse mu nda baca bayiga uburyo bwo kuyagabanya, reka tuvuge kuyanyuruza kuko ntiwoba wihenze. Abategetsi batatu mu bagize urwego rukuru rw'igipolisi Haute Commandement de Police baciye bagira akanama bumvikana uko bayagabanya. Aba bapolisi batatu ni uwa mbere ni Martin Teretse, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Wa kabiri ni General Major de Police Christophe Manirambona batazira wa Kenya, asanzwe ari icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Naho wa gatatu ni Colonel de Police Gahitira Felix, asanzwe arongoye igisata baje kijejwe intwaro n'ubutunzi, chef de bureau administration et gestion. Bahejeje gukora ako kanama baciye bashinga ko abo officier bazohabwa 30,000, sous officier bagahabwa 20,000, agent agahabwa 10,000. Ikibabaje cane abapolisi bato nuko n'utwo dufaranga bamwe muri bo batarigira batukubita ijisho kuva barangije igikorwa co kuri uwo munsi w'amatora kw'igenekerezo rya 5 ruheshi y'umwaka. Gushika abapolisi bari mu myidogo idasanzwe, benshi muri bo twayaze bavuga ko ngo nta bategetsi bafise, abantu baheba bakanyuruza amafaranga yandikiye umupolisi muto, wumva ko hari ico bazoshikana ko igihugu. Twari twandikiwe 20,000 umunsi w'amatora, amaze kubashikira barayagabanije gushika ku 10,000. Nubu ntayo turahabwa. Ibibera mu gipolisi c'u Burundi biteye isoni. Abapolisi batera kamo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bumviriza impuhwe kugira ngo hakosorwe amanyanga yose abandanya kibonekeza mu gipolisi c'u Burundi.
Reka rero mbashimire mwese twari kumwe makuru ko ariko turabashikiriza tubaye tuyasuzere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mubandanye mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Deni ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa mu makungu ya kure. Reka mbatera kamo mwe mwadukurikira muri mu mucungararo igize igihugu cyacu Burundi abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi abari mu makungu ye kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Dende ya Isange TV. Reka bibutse mu vyonde sabone na partage niba muturafyonda kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Dende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba korewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Dusozere ngaha rero turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho.